Fabelove ngo kubera ikunyomanga cyane muri bino bihe bro ni kubera iki mu turirimbo twawe mu tu interview twawe ukora n'ahandi hose wewe bwana ese wankumbuye kamwana wanje canka gacerere kanje kagutera ikibazo guma hamwe peti nkuko vyahoze kuvana kera nubu niko bimeze intambara hagati ya Bizoherera hamwe na Fabelove nubu ntihagarara baguma basotorana inyuma yaho Bizoherera asohora indirimbo yiwe umufana remix ari kumwe n'abandi bastari batari bake aho ndavuga nka Sat B, Double J, Lino G, Mukombozi, 90 hamwe n'abandi benshi inyuma yaho kandi no muririmbyi Bizoherera agaragariye mu ndirimbo twiteze twese ya Double J once again bari kumwe na Kiriku Akiri inyuma y'ivyo vyose uyu muririmbyi Bizoherera yapostinze amafoto yiwe maze mu majambo make yandika ko ngo rap crocodile ivyo vyaciye biba intandaro yo kwatakwa na Fabelove ubwo nawe yaca postinga ku rubuga rwiwe ingona acavuga ngo nariyemeje kurinda ibidukikije na cane kino kinyamaswa ingona hamwe na tuno tumanyere twaco ndavuga amenyo yayo ivyo ntivyari bihagije abicishe kuri stati yiwe ya WhatsApp yavuze ngo kera hari uwambwira ngo ndamuvuga nka Yesu ariko mbona uruhigi rwarahindukiye abandanya avuga ngo kubera kunyomanga cyane muri bino bihe bro ni kubera iki mu turirimbo twawe mu tu interview twawe ukora n'ahandi hose wewe bwana ese wankumbuye kamwana wanje canka gacerere kanje kagutera ikibazo guma hamwe peti ibintu ntivyoroshe hagati y'abana barapere babiri Fabelove hamwe na Bizoherera ariko nanone kurundi ruhande bikavugwa yuko uyu Fabelove afise indirimbo agomba sohore akaba ari naco gituma hariko harigaragaza amajambo mwenaya aba bose n'abaririmbyi b'abarundi n'abarapere beza kandi bakabikora neza cyane reka bose tubashigikire muri gwa rukundo nyene rwo gukunda music yacu ndundi buja flavor jena mande babwira ngo guys let's support our industry buja flavor ejo nejo buniti tuzokwisanga turi hejuru cyane mu bicu aho bazosigara batureba bakavuga ngo mu Burundi bararirimba iyi ni Achieve Your Dream TV kuri micro mwari kumwe na True Boy.